buce hoho ubu ho yarayeyo je nagiye kuryama ataraje je narizi ko yaje yo papa mbega mwazindutse murasatura ariko waraye heganuze wewe rero utansambishije ntuba umuntu ubu naho rero wizi ingeso yo kurara mu gahinga bugaca mama bego papa ko wambaye gutyo yambaye gute yo mwabavyeyi mwe nibagiye kandi iyo mutamenyereka ntavyo nari nabonye yo oya reka mpindure sinakubariye ugwaye ukomeye ivyo ari vyo byose biza kumenyekana urabonye ako kamaramazaga mwana canke nizanyambaro ziharawe ndabizi ese uwo munsi ho kokwirengera mbega ncane iki yewe karambanye n'ukuri yo nego kokwirengera mbega uwo munsi ncane iki yewe gayewe awonga nimuzane yego mbega gake yo mahoro neza amaho mahoro cyane mahoro yego ngo wicare hano nta n'amatebe didakwirirwa ndaja kurondera reka data wanje ngo wicara aha mbega ihemwe wari warampevye yemwe kasi ndaguhevye wa mukobwa oya nukuri data amanye n'ikigori catwaye badi cadutwaye nyene akombere erega urazompa ko ntirajeho vyarabunzwe byose birahera oya najewe rero ndi mugabo rero dinzoraba yego ekumengo hariho nkintuze nk'agakanya kasigaye narije kugusaba utuyuzi wa mukobwa nitwo tunshikanye ngaha yo yasha waratego oya mukama sinobura na rumwe ari wewe nari nizigiye izanyuma nazitanze hirya yejo iyo none gayemwe ko nakunda utuboga rumwe rw'umuti iyo ko nakunda utuboga gayemwe je nza kugira gute oya nukuri mbega sha nanje uraza amagorwa ngowe amagorwa ngore waha yego awose saha ku mutima sha yego yosanga naratuntuye sha sintuntuvise gasiho mbona wahindutse ngene n'isura sha nabaye ngo nukuri kw'Imana umwe wo ngaha mbaye yego yamenje yabaye igikoko ataha bugira buce yego ubusinzi yasigaye ararashandago wewe muka ndagowesha aha nari narakurondeye ngo ndakuganyirayo ngowe ndaguhebuka yo ewe mwana wa mahama urarira wongera uhore mwana wama hariho umukecuru arahosha hariho umukecuru araho iyo abakobwa aza kudukorera intuzeye amarorerwa kandi niwe birirwa barakukumbana aho uvuga ngo uragowe siwe wiriza mwana wama uwo mugore uwo mukecuru yasaze mama yamaze kumwifatira hirya yejo narengutse mwibare nyamukecuru yari yafatiriye nyamugabo wawe amugize gutya icupa yasigara munwesha gutya nawe umugabo wawe yari yasinziriye nditegereza nti mama we umwana wa mama nihagowe none mwana wama niyaba uwo munsi kandi ndibaza jewe uko ndabikeka ngira n'uwo munsi ntiyatashe yasaze ubuho n'igikwemu mu kugenda iyo ugwagwa yaruhimbye hagenda yataye agenda gucyama naje nahora ndavyiyumvira nkabura aho ndabihera urakoze
ndibaza yuko ataraye muhirwa yaraye muhiragaye none se ndakubariye ko batagitaha n'uwo munsi hajya ntacyo kihamburira wa mugo